Mw'ijoro rya bukeye niho nagiye kuvyanonsa umugabo. Ndamubwira nti burya uzi n'inkuru uti jewe basanze mfise ingwara ya kanseri. Nawe urumva kubera kuvyumva aribwo bwa mbere, iryo joro ntitwaryamye. Haraciye imyaka itari mike nyene menya ko ngwaye ingwara ya kanseri mugabo ico gihe kirenganye nuko narivuje. Muri make ingwara ya kanseri yatanguye kuza ibimenyetso vyatanguye kuza nko mu 2012 mugabo nagiye kubimenya neza mu 2016. Iyo myaka ine yose naragira nyene ibimenyetso mugabo sindabimenye ko ari ibimenyetso vy'ingwara ya kanseri, nkaja kwa muganga ngapimisha ibi ngapimisha biriya, ariko ntibigeze bamenya ko ari ingwara ya kanseri yatanguye kwiyerekana mu mubiri wanje. Hama mu 2015 niho ikimenyetso nyezina caja hanze muga naho nyene kubera nari mu mahanga ntibashoboye kumenya ko ari ingwara ya kanseri. Nagiye kwivuza kwa muganga bisanzwe, hama mu bipimo bampimye bangiriye ibipimo vya rusange, hama bambwira ko ata ngwara nimwe bambonye mu mubiri. Mugabo jewe nca ndafata ingingo yo kugirisha mammographie, naho nyene iyo mammographie yaje iterekana ko mfise ingwara ya kanseri, ko nari mfise ingwara ya kanseri yo mw'ibere. Ikimenyetso rero naronse jewe kwari ukuvyimba ukuboko kukandya, naho kwavyimvye ntikwavyimbye cane mugabo kwarandira indani kukandya ibintu ntosigura, mugabo ukuntu kwandya numva umengana uburuhe kubera nari kw'ishuri, kubera nandikisha ukuryo nkavuga nti ukuryo kwarushe nandika ntingira nico gituma kuriko kurandya. Ariko kubera nari mfise n'akantu ko kubabara mw'ibere naciye numva no kwipimisha, mugabo navyo nyene vyavuye kuko mama wanje hari mu 2014 niwe yitaba Imana yishwe n'ingwara ya kanseri. Rero naciye ndabifatanya nca nibaza nti peut-être ko bavuga ko kanseri ari hereditaire, peut-être ko nanje yoba ari hereditaire noba ngifise ingwara ya kanseri. Ingene rero nagiye kubimenya ko ari kanseri, nahavuye ndonka umugenzi arantera intege abwira ati ja kwa muganga mu Buhinzi. We yambwira mugabo ati nje hanze y'igihugu mpimishe ko mu Burundi vyanse barabe ico noba ngwaye. Hama nca ndonka nyene umfasha ivyo mu Buhindi, naho nagiye kwipimisha, naho nyene ntibace bayishoka bayitora ko nagirishije nyene ibipimo vya rusange, naho nyene bambwira gutyo nyene ngo bayibage, muga ndavuga ntoya ko nari mfise umwingo, baca bavuga bati rero none ko twabuze ingwara urwaye basi ibagisha uwo mwingo. Ndiyumvira ndavuga ko biri kose sinosubira inyuma ntivuje, ntireka basi nibagisha umwingo. Iyo ngingo rero niyo yatumye bamenya ko mfise ingwara ya kanseri, kuko baciye bangirira biopsie muri ka gasumbi nyene mu kwaha no mu mwingo, baca basanga rero mu gasumbi harimwo ma cellule cancéreuse. Mvuze ngo ntabwo banagize nobambesha abantu. Misanzwe ingwara ya kanseri nyene kurya isanzwe iteye ubwoba, hama ndateba ndicara uruhande rumwe ndiyumvira ngiye kuba uwande. Mugabo rero nca numva haraje ikintu co kurema, ati none ubundi hoho ko umuntu afise umunsi wo gupfa mpangayishwa n'iki? Nimba ariyo nzira Imana yabonye ko nzocamwo, kubera iki nirirwa ndimena umutwe? Numva amahoro araje, nca ndatuza, nca ndafata imodoka nditahira. Natashe rero namaze gutuza, ubwoba bwampezemwo, nabifashe ibisanzwe nzogwara
nivuze hama icyo Imana izodesida nico nyene. Nca ndataha aho nari natse indaro, nshitse barambaza ati mbega gute, nabajijwe n'umudamu yari ahari, mama w'abana, cambwira ntuzi n'inkuru, ntiburya je ngwaye kanseri, ahubwo niwe yagize ubwoba rero mu kibanza canje. Mugabo aca arandemesha ati ntugire ubwoba, abantu bamaze guca ngaha bagwaye kanseri benshi barakize, ati nawe rero uzoca utangura umuti, ati bizogenda neza. Ndambwira nti nta kibazo, je ndumva ko atabwoba mfise. Hama umutware wiwe ashitse arabimuyagira, emwe bica biba rero ikibazo mu muryango. Mugabo ntibanyeretse ko bagize ubwoba, gusa baranyegereye barandemesha bagati tuzogusengera. Hama nanje umugabo arantelefona arambaza bimeze gute, ntibimeze neza, ati none basanze urwaye iki? Ndamubwira nti jewe ingwara basanze ngwaye bayimpereye imiti, nanse kubimubwirira ku telefone, ca ndarindira gushika muhira. N'umunsi nshika ntavyo navuze, naranumye kandi meze neza. Kuri aeroport banyakiriye meze neza, ndabayagisha neza abana. Hama nshitse muhira meze neza ata kibazo. Mugabo bukeye, mwijoro rya bukeye niho nagiye kuvyanonsa umugabo. Ndaga ntiburya uzi n'inkuru, ati jewe basanze mfise ingwara ya kanseri. Nawe urumva kubera kuvyumva aribwo bwa mbere, iryo joro ntitwaryamye. Kwari kuguma yihindukiza avuga ati no bizogenda gute, uzokwivuza gute. Umva vyari ibibazo bidafise inyishu. Ikintu cambabaje physiquement, ni operation bangiriye kugira banshiremo aka appareil ko gucishamwo chimiothérapie. Iyo operation yarambabaje ko ni operation ngaha bagira ku mutsi munini nyuja mu mutima kugira ashobore kurungika umuti, hama umutima ukwiragize mu mubiri vyoroshe. Niyo operation nyene yambabaje, kuko anesthesie urazi ko ntibayitera mu mutima, batera hejuru aho nyene bacisha imbugita. Rero mu kwinjiza ako ka appareil bakinjiza wumva. Niyo operation nyene yambabaje. Yego, hama ikindi ni chimiothérapie, mugabo ntiyambabaje cane. Gusa umunsi wo kuyiterwa, kubera ukuntu umuntu aba yiyumva, chimiothérapie iraremera umubiri gose, ku buryo ngira ngo imajyambere rishitse mu mubiri umenga urimye umusozi wose, uguma umera nk'umuntu arushe, uguma ari bisigura yuko ingwara yamaze kwibonekeza mu mubiri, murahangana, ntuyihunga kuko nawe uyihungira, murahangana. Ivyo rero bivuga yuko umuntu ategerezwa kugira umwete wo kwivuza no gukurikiza impanuro abaganga batanga. Mugabe ico navuga ku ngwara ya kanseri, nuko ingwara ya kanseri novuga ni ingwara ifise inzigo. Utifise inzigo gute? Kuko si ingwara iza mu munsi umwe ngo uce uyimenya, si iza mu kwezi kumwe ngo uce uyimenya, si iza mu mwaka umwe ngo uce uyimenya. Haraca imyaka 3, 4, 5. Urumva jewe ni 4. Naho nyene byabaye 4 kubera bivanye n'ingene nifashe. Kuko nakubwiye yuko muri 2014 nagiye kwiga mu mahanga. Umva nshitse mu mahanga, jewe nakuze ndi umuntu nkunda ibintu bikozwe mu ifarini. Nakunda ibitumbura, ngakunda amagato, imikate. Ivyo vyose biri mu isukari. Ingwara ya kanseri nayo iragaburirwa cane n'isukari. Je rero narayigaburiye cane, ku buryo mu mezi make yaciye yiyerekana, yaciye ija hanze. Ari naco gituma wumva ukuboko kwaciye gutangura kunja, kuko yarakuze mu mwanya muto. Rero nkavuga nti turondere gufungura ibigaburira umubiri kugira umubiri ushobore kwigwanira, kuko nkuko igihugu gifise abasoda n'umubiri urafise abasoda. Bisigura yuko iyo umubiri utewe
umusoda wese arafise icyo ajejwe gukora mu mubiri. Urumva hariho abasoda baja kurwanya indwara. Rero iyo tutamenye kugaburira abo basoda ngo bagire inguvu, ku buryo umwansi wese ari we ndwara ateye mu mubiri, abo basoda bamenye ingene bamugwanya, tukitaho novuga gute, kuranda febre abasoda bacu b'umubiri. Urumva na wa mwansi yaje ari we ndwara ntibamumenya, kuko inguvu ziba zacitse zo gushobora kumenya ko umubiri watewe cyangwa utatewe. Rero icyo mpamagarira umuntu uwo ari we wese, mugabo muri uku kwezi kwa Octobre Rose, reka nshimike ku bakenyezi. Abakenyezi bafise amabere bakunda gutegwa, kuko nibo indwara ikarira cyane y'amabere, iyo kanseri y'amabere. Mvuge nti umukenyezi aho uri, menya icyo uhereza umubiri, kuko ivyo dufungura vyose si biza kugaburira umubiri. Hari ivyo dufungura kugira twuzuze estoma kandi tunezereze n'ururimi. Nongera nsubiramwo ndabahamagarira, umuntu azogwara indwara ya kanseri ntazogire ubwoba, kuko indwara ya kanseri ugiriwe ubuntu ukayimenya kare irakira. N'uwuyimenya dufate bimaze kugera kure akurikije impanuro za muganga. Antuka nk'uko umuririmbyi yabivuze, nta n'umwe azi imisi azobaho. Twese tubayeho dushimira Imana iyo tubonye bukeye. Ntawe umenya ati nzomara aho ageze yagwaye, ntamenya ko azomara imyaka 2 canke imyaka 3. N'utagwaye bukeye ntashobora kuvuga ati je nsigaje imyaka 2 canke 3. Tubona buca. Imana niyo tuzigama. Kubw'ivyo umuntu wese agwaye kanseri canke umuryango waronse umurwayi wa kanseri, nobahamagarira kumushigikira, kumuterera, akivuza kuko indwara ya kanseri kuyivurira zimvye. Nohamagarira abarundi nk'uko basanzwe bafise umutima wo gufashanya, baterera umuntu yabituye, hama umuryango nawo ugira inguvu, umushigikire, umugwaze, umuherekeze, gushikaho Imana izovuga ati aha iyo niyo misi nakugeneye, akitahira amahoro ata mutima mubagize, kuko twese turafise umunsi kandi turafise n'inzira bizocamwo kugira dutahuke.